Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaraye asoje imirimo yo kwiyamamaza mbere y'itora rya perezida n'iry'abadepite hateganijwe ejo ku itariki 28 y'ukwezi kwa cumi. Umumisiyoneri w'umunyamerika yashimutiwe mu mudugudu wa Masarata mu majyepfo ya Nigeri mu birometero 400 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Niamey. Guverinoma ya Guinea iratangaza ko abantu barenga 240 batawe muri yombi mu rugomo rwakurikiye amatora rwiciwemo abantu babarirwa muri 40. General Abdel Fattah al-Burhan yavuze ko Sudani itasubije mu buryo umubano wayo na Israel ku gitsure cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo ya leta ejo kuwa mbere yavuze ko Amerika yabaye imbarutso mu ifatwa ry'icyo cyemezo. Naho muri Angola urubanza rw'abantu 100 batawe muri yombi kuwa gatandatu mu myigaragambyo nyuma y'urugomo rw'abarwanya guverinoma mu mujyi wa Rwanda rwatangiye ejo kuwa mbere. Basabaga itariki nshya y'amatora ku nzego z'ibanze yasubitswe kubera icyorezo cya COVID-19.